bantu b'Imana, bakozi b'Imana, mbega mubona mukundana na bene so musange y'umurimo, bakristo bene wacu, mbega mubona dufise urukundo nk'uko Kristo yazatubwiye ngo dukundane hagati yacu, canke tucanira imanza. Ariko Mana, jewe maze iminsi mbabaye, maze iminsi ntangaye. Oh, haleluya. Bakunzi ba Holy Canaan TV, nukuri ndanezerewe gusubira guhura namwe kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi nongera ndabashimira cyane ingene mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vyacu. Biraduhimbara iyo tubona hariho abakurikirana ibyo turiko turakora. Imana yo mwijuru ibampezagirire. Rero n'uyu munsi hari ijambo Imana yampaye kuganira namwe, ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mana y'imbabazi n'urukundo, wowe vyagiye ahera mwijuru, nciye bugufi imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Mwami Imana, nje ngushima, nje nguhimbaza, nje ngutazira, nifatanya n'ivyaremwe vyose. Mwami Imana, n'abaremwe bari mw'isi badahengeshanya kugushimira, bavuga urukundo rwawe n'ineza yawe, baririmba bavuga ngo urera uragororotse. Nanje Mwami Imana nifatanije nabo no mwijuru, ndazi ko atakindi bakora, bariho bagushima. Natwe mw'isi reka tugushimagize, tunaze izina ryawe, kuko watugiriye neza wa Mana we. Twari kure, twari babi, ariko udukuza, ariko twakure ubushobozi utuzana mu ruhongore rw'intama zawe. None uyu munsi turanezerewe kuko turi kumwe nawe Mwami Imana, turakomera nta kiduhungabanya, ko dushigikiwe n'umunyembaraga. Urakoze Mwami Imana, kwemeye kwakira amashimwe yacu, icubahiro cyose kibi cawe. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo twubahirize ico umwami wacu yazaturaze. Umwami wacu yaturaze urukundo. Umwami wacu ava mwijuru, nta kindi cyamukuyeyo, n'urukundo yadukunze. Haleluya, haleluya. Kuko nukuri nta wundi muntu n'umwe yabonetse mw'isi no mwijuru, ni kuzimu nta n'umwe yabonetse wo gucungura abantu, ariko Kristo urukundo ruramunanira. Umuririmbyi niwe yavuze, mbonye ngo urukundo ruramusaga, urukundo ruramugobera, urukundo ruramwankira ko ashobora kwihangana ngo agumye yicaye mwijuru. Aravuga ngo ndamanutse gucungura umuntu. Haleluya, haleluya. Rero avuga ngo natwe dukundane kugira ngo by'ukuri tunezereze umutima wiwe, n'isi imenye by'ukuri ko turabigishwa biwe. Yavuze ngo dukundane. Reka dusome rero muri Yohana igice ca 13, turasoma kuva ku murongo 31 dushikane ku murongo wa 35. Icagezwe gishasha. Nuko amaze gusohoka, Yesu aravuga ati, noneho umwana w'umuntu arashimagijwe, kandi Imana ishimagirijwe muri we. Kandi Imana ko ishamagirijwe muri we, nayo izomushimagiza muri yo, kandi izomushimagiza vuba. Bana bato, ndacari kumwe namwe akanya gato. Muzondondera, ariko nkuko nabwiye abayuda nti aho nja ntimushobora gushikayo, niko n'ubu ndababwira namwe. Ndabaha icagezwe gishasha. Haleluya, nimukundane. Urumva, araduhaye icagezwe gishasha ngo nimukundane. Nkuko nabakunze, muba ariko namwe mukundana. Nimwagiranira urukundo, niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje. Haleluya. Bantu b'Imana, nukuri hari aho twiyumvira ngo turabigishwa ba Kristo, tukaririmba, tukagira ibikorane, tukigisha, tukavuga ngo haleluya, shimwa mwami, turabarokore. Ariko by'ukuri Imana yaducisha mwijisho ikabona tutaribo. Haleluya, ikabona tutaribo.
kuko Kristo ariko arasezera abigishwa biwe yababwiye ijambo rikomeye ati umva igihe canje kirageze ati umva yavuze ngo nuko ngo amaze gusohoka Yesu aravuga ati noneho umwana w'umuntu arashimagijwe. Haleluya. Ko yarabonye ko agiye kunywera kuri ca gikombe yarahejeje kwemera yaravuye muri ka gashamba k'Igetsemani ahejeje kugeragezwa avuga ati mubiri wari wavyanse umutima wari ubishaka ariko we biramunanira kubera umubabaro kubera igitero yarabona kimuziye afise ubwoba bwinshi noneho Imana iravuga ati nyaruka genda mu mwongerereza inkomezi. Marayika w'Imana araza mwongerereza inkomezi. Yesu aravuga ati dakoro ndavyemeye igikombe ndagiye kukinywera ko ndagiye gucungura umuntu yarahejeje kwakira inkomezi z'Uhoraho. Haleluya. yaragiye kwakira inkomezi zitumanesha. Amen. Zituma nywera kuri ico gikombe cyari imbere yiwe. Rero niho yavuze ngo ngiye gushimagizwa ko yarazi ko maze gucungura abantu hari kindi cubahiro Imana igiye kumuha. Haleluya. Haleluya. ngo noneho umwana w'umuntu arashimagijwe kandi Imana imushimagije muri we kandi Imana ko ishimagijwe muri we nayo azoshimagizwa muri yo kandi izomushimagiza vuba. Haleluya. Arabona ko igikorwa camuzanye kigeze ku musozo. Haleluya. Ko kigeze ku musozo kandi nyuma yo kugikora ko hari indi mpanga birazoronka hari indi shimwe azoronka kuko Imana yari musezeranije. Haleluya. Haleluya. Aravuga ati ngo hasigaye akanya gatoyi gusa ubusa. Arasubira avuga ngo muzondondera. Haleluya. ngo ariko nkuko nabwiye abayuda nti ahonja ntimushobora gushikayo niko nubu ndababwiye namwe. Haleluya. Ariko aravuga ati jewe ngiye gutandukana namwe ati kandi muzondondera ntimuzombona ati kuko iyo ngiye ntimushobora gushikayo. Haleluya. Ariko aravuga ati kugira by'ukuri nanje nzobashe kubana namwe nzogumane namwe nta handi dushobora kugumanira. Aravuga ngo ndabaha icyagizo gishasha ngo nimukunda. Haleluya. Bantu b'Imana bakozi b'Imana mbega mubona mukundana na bene so musange y'umurimo ba Kristo bene wacu mbega mubona dufise urukundo nk'uko Kristo yazatubwiye ngo dukundane hagati yacu canke tucanira imanza. Ariko Mana je maze iminsi mbabaye maze iminsi ntangaye umuntu aragira ivyaga ari mwene so aho kumukomeza aho kumushigikira aho kumwegera turondera amakuru yo kumusambura turondera amakuru yo kumuca umugongo turondera amakuru yo kumuca ivutu tugafatanya na Satani kumusogota mu mutima kandi yari asanzwe afise umubabaro. Nabonye amajambo ariko arandikwa ku mukozi w'Imana Marcelo hagiye kubura umugore akunda babaye ukabona amajambo abana b'Imana bandika. Naravuze mbega wa Mana mbega aho vyoba bi aho kumwegera tukamwamira ivyamwa abana b'Imana bakamukomeza uyu munsi bafatanije na Satani gusogota umutima wiwe. Imana tubabarire nawe usubire wirabe nanje nirabe mbega vy'ukuri urukundo icyagezwe umwami wacu yadusigiye mbega turiko turagikora cyangwa iyo mwene dataguye mu ntege nke dutora amabuye Satani tukamafasha kumutera kugira ngo tumushikane noneho mu maboko ya Satani byoroshe. Kuko iyo umuntu ariko atsitarira mu biganza byaba bakwiye kumushigikira iyo uyu mwene se ariko aratsitarira mu ishengero noneho turiko turamushikanayo tumugira Satani ngo eye turamuguhereje mwakire mukoreshe ibyo ushaka. Ariko Kristo yadusigiye cyagezwe kimwe gusa. Haleluya. Haleluya. ngo nimukundane nimukundane ngo nkuko nabakunze mubariko namwe mukundane. Kristo yaradukunze urukundo rutangaje avuga ngo amaraso ndayamena kubw'umwana w'umuntu ndayasesa kugira ngo umwana w'umuntu arokoke ndayasesa kugira ngo umwana w'umuntu ndamwambure Satani.
yarayamenye. Haleluya, haleluya. Aravuga ngo umwana w'umuntu ndagukunda, sinokureka ngo upfe rubi, kuko umunezero wanje ari uwo kubana nawe iteka ryose. Oh, haleluya. Mbega urukundo rw'Imana, mbega imbabazi z'Imana, mbega ubuntu butovuga. Uyu munsi we nanje ariko aradusaba ngo dukundane. Haleluya. Ngo aho niho isi izomenya by'ukuri ko turabigishwa biwe. Naye kuvuga mu ndimi sivyo bizokwerekana ko turi abana b'Imana. Gusumenya gusenga cyane, kuvuga amajambo menshi yo Bibiliya, yo muri Bibiliya sizo bivyotuma bimenyekana ko turi abana b'Imana. Oya, gukora imirimo ikomeye mu rushengero, mu nzu y'Imana sizo bizodetermina ko turi abana b'Imana. Ariko ikizovyemeza ni kimwe, nuko dukundana. Haleluya. Nuko dukundana, nuko tubabarana, nuko tubabarana n'abababaye, tukanezeranywa n'abanezerewe, tukitandukanya n'ikintu cyose kigomba kudutandukanya, tukegerana umubiri wa Kristo, tukegerana. Haleluya, haleluya. Ngo nimwagiriranira urukundo, niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje. Uyu munsi abana b'Imana turatabaguranira mu nzu y'Imana. Isi kadutwenga, bakavuga ngo hakongera agakiza nk'akakanaka, ngo nogaheba. Abapagani bakatwitamba ku muvyimba, bakavuga ngo agakiza nk'akaye, ngo twogaheba. Kandi umwami wacu nabavuga ngo nimwagiriranira urukundo, ngo niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje. Kuko ikidetermina umwigisha wa Kristo agira urukundo, agira kwihangana muri we, aharira byose, yihanganira byose, kuko ari cyo umwami wacu yadusabye. Mbega wowe uyu munsi nanje y'ukuri tubona turabigishwa ba Kristo? Kuko navuze ko umwigisha wa Kristo suuza amaverse menshi, umwigisha wa Kristo suuzi gusenga neza hibongoza, afise n'amajambo akomeye. Umwigishwa wa Kristo umve suuzi kwigisha cyane, agahagarara imbere y'ibihumbi n'ibihumbagiza by'abakristo. Wose bidetermina kuri umwigishwa wiwe, ariko ikizokudetermina uriwe n'urukundo, n'urukundo ufise mu mutima wawe, ukunda mwene so. Rero muntu w'Imana, ndaguhamagariye kugira urukundo nk'ugwari muri Kristo. Haleluya. Haleluya. No kugira urukundo kugwari mu mwami wacu. Uyo ntiyigeze atoranya ku butone na gatoyi. Uyo yagiriye neza umuntu wese, kandi uyu munsi aracatugirira neza, kuko ari uburyo bw'intebe y'Imana mwijura. Kubona nanjye arambona, kandi akwitaye nanjye anyitayeho. Usimbwe n'umutima nanjye sinsimbwe n'umutima, kuko aranzi nawe arakuzi, akuzi izina. Haleluya. Ntakwitiranya n'uwundi, kandi umugabane wawe urahari mu bwami. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kuko aradukunda uyu mwami. Ndagushimiye mwami Imana. Oh, haleluya. Haleluya. Mbega urukundo rw'Imana yacu, ngo ruherutse rangurika, rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi kuzimu rushikayo. Watumye Yesu aza mw'isi yacu, ngo iduha turuhure. Mbere na wa mwana w'icangazi, watumye samwakira. Kandi ukwikunda wa mwana wayo, ni kwinkunda ntabibereye. Nari umwasi w'umugarariji, mazima Yesu ngo ambambigwe.
amaso nzi yuko nanje ndimo nzohora ndirimba urwo rukundo ndarwamamaze hose mbega yemwe mbega urukundo rw'Imana yacu rwogereranywa n'iki mw'ijuru no mw'isi ntibasiba kwama baruririmba. Mwami Imana ndagushima kandi ndakuninahaza ku rukundo rwawe n'imbabazi zawe zidaserangurika n'izirondoreka zisumba ukwezi zigasumba n'izuba kandi n'ikuzimu zigerayo kuko izo mbabazi nizo zaturokoye nizo zadukuye mu rupfu rudushira mu bugingo. Uyu munsi tukaba turabaragwa na Kristo biciye mu bise by'amaraso yiwe. Umwami wacu aradukunda, umwami wacu aratwigura, n'uyu munsi ari buryo bw'intebe y'Imana tuvugira. Mukunzi mwiza wakira ishimwe, tugushimiye icyubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.